Mokenzi n'umujama ariko ngomba niyamirize ivyo yakoze iki kweli je ngomba ndavyiyamirize imbere y'abarundi n'abarundikazi ibintu Mokenzi yakoze okay reka tubandanye badukurikira bashaka kumva ibyabaye kuri Mokenzi Mr Champagne umupfumu wiwe nimba afise umupfumu wo muri Kinshasa nimba afise umupfumu Uvira Bukavu sijunye tubereka karorero sivyo raba imbere nakaruro gusa shakurabe tutarashika kure iyi postere turimwo iyo niyo insolite yamushikiye nde Embidata yaciye agenda muri chambre yiwe amaze gushika muri chambre yiwe FIZZO baby umwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda acaragenda oya aja kwa Embidata aramubaza ati braza none bimeze gute kumengura babaye FIZZO baby kugurure page ya Big FIZZO FIZZO rero bantu b'Imana Night show. Yes, of course. Twamaze kugaruka kandi ni Capitaine ndi kumwe na Mignon niyo turi kumwe kandi ku yindi ncuro muri night show. Uno munsi rero Mignon. Bimeze gute du présenter rero? Cyambere cyo bamenya ko bambwiye ko ndi umwana mwiza. Commentaire. Ivyo nivyo tanguye. Yambwiye ndi umwana mwiza big up sana. Ubundi abatabizi atarayibona mu bantu navye barahenga ibihumba amajana bavyigana nabo umwe wese ko ndi umwana mwiza wonye. What? Guys, no, reka tuje muri topic y'uno munsi tuje muri content kuko uraza ahantu hose hari umuji hari ni baby ibaby zamazishima minsi yose sinzi gituma wayicana nishima je niko mvuga ibintu bavuze barabimbwiye umuntu yabimbwiye atore nimero yanje uza kuyinsaba muri commentaire dutemwo rero content y'uno munsi meze gute content y'uno munsi murabizi muri night show tuvuga ibintu bisanzwe na +257 industry kuko tuvuga ibintu by'umuziki wacu so uno munsi rero tuza kuvuga kuri show yabaye muri Gera Plaza ya Big FIZZO n'abagenzi be b'abaririmbyi yes sir uyu munsi rero muraza kumenya byinshi insolite zabaye muri concert ya Big FIZZO aho yari kumwe n'abandi baririmbyi nk'umutumire witeka Big FIZZO namwise umwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda mu bisanzwe ikintu kimwe nobwira abadukurikirana hari abantu baba bibaza ngo amakuru tuzana ngo bimeze gute ngo biba byavuye he kuko hari abamenyesha amakuru bamwe baje ku TV online bakazana utujambo bavuga utuntu twinshi amakuru ntibayakurikirane hafi ugasanga ntibaza no muri show ntibazi biba byabaye ariko ngoma ndakubwira iki rino koti niryo nari nambaye igenda mwakira FIZZO baby muri Gera Plaza turaza gucisha video ukuru namumanuye Big FIZZO ndamutwara muri stage urumva tumanutse avuye muri backstage hari haba hari abaririmbyi tumanuka gushika muri show gushika kuri stage nari nambaye rino koti nari nambaye rino koti niyo mpamvu naje ndaryambaye no muri night kugira n'abadukurikirana kugira ngo na director wacu just nkimita cameraman ni director kugira ni adushira ko kajya ka video babone ati ego kweri ni wenyene niho nari yes Mignon dohereye ko numva mfise ibintu byinshi kubabwira ibisanga byabaye kubabwira ingene Mokenzi yacoresheje kuri stage nareka bamuha boje ntangura kuvuga ni kwingene Big FIZZO yaje kuko twari bwavuge ko ikigira kabiri ositoza kuvuga ingene ntoze yagenze muga Mokenzi gucoresha je narega baje je ndakunda umwana nk'uye wenda nza kukubwira ingene Mokenzi si gucoresha gusa Mokenzi yaratambishije abajene bo mu Kamenge baratamba baratarika urazi cyo gutarika yana gutambuka ukarenza urugero urumva baratubwira Brarudi aratubwira ati ngo unwe ariko wibuke kwigerera nubwo vyabuze kwigerera iziye Mokenzi yari yavyambariye vraiment Mokenzi turaza kumugarukako hariho n'umuririmbyi yitwa Embidata yahuye n'ibisanga gusa kuri uwo munsi wa concert c'est-à-dire que abariko baradukurikirana baza kumva n'ibisanga vyahuye na Embidata ibisanga vyahuye canke ibisanga yahuye navyo Embidata muri concert nukuri kwimana guys some blague rero Embidata yahuye n'ibisanga byinshi rero gumana natwe ku bantu bataragira subscribe tubwire iki ugiye subscribe ku bantu baraba gusa ntibagire commentaire bashamugire commentaire muze mumbwira nk'umuntu hamwe ko n'umwana mwiza uzi ko ikiganiro ndayikoze ndyohe wowe
Nzamara bitubwira basi. Sasa minyoni we naye unaleta sasa unaanza shobo kuwafana. So nzamara bitubwira shabira twankwaja. Kapitene mubwire ko abere ndazi ko shaka ndabimubwira. Guys nambiswe n'umuntu yitwa Tifu Msafi. The stylish. Namansesha wewe. Kama kawaida nuko bimeze. Oya je namanza mfise vibes z'ibisazi. Reka rero dutangure ukuntu show yatanguye. Yes. Wibaza ko vyari bimeze gute? Mbaza rero ibibazo rero. Ndashaka ndakubaze ko kutubwira ko ariho waruri. Byatanguye sanga Peter Boy. Okay, ikirori nyezina umuririmbyi wa mbere yatanguye kuja kuri stage saa 3 z'ijoro. Saa 3? Saa 3 z'ijoro. 21h. 21h niho Mokenzi yari ko araririmba. Kuri affiche hari hariko gusa ni giteramo cyo giteguwe neza gusumba bimwe vya Rayvan. Yes. Vya Rayvan nabigwanije. Rayvan nuwa. Ni wa munyamahanga yazanwa na DJ Fanny barindiriye Big FIZZO yavuye mu Burundi baramuzana, ariko ni giteramo cyo cyateguwe neza kirimo abaririnzi abangiye kuvuga. Hari hariho Mokenzi, DJ Phil Bite numu DJ ariko aranaririmba, hari hariho MB Data. Yes sir. Hari hariho na Mr Champagne ndo byangu sivyo. Hari hariho n'umwami w'umuziki w'u Burundi FIZZO baby. Ego cyane Champagne ntarigera ncorera sinza kukuranira ku nkuru yiwe cyane kubera iki jewe mvuga ku bantu dukorana tunama rimwe urazi kirundi ciza kunama rimwe urazi cyarico. Okay, abatabizi rero abamabitubwira muri commentaire. Okay, abatabizi n'abantu nk'aba kuko twe turabizi turabarundi kunama rimwe no kuja hamwe nyene mukayaga nyene mukayaga mukavuga ati none bijya ibintu bize kugenda gute ati bijya ibintu tubikora gutya tubigire gutya abadukurikirana kuri ya Gatek tubaterize content bacha baryohewe you know. Okay, on continue alors. Hati rero byatanguye gute niko warumva ati byatanguye sangapi? Byatanguye saa 3 niho Mokenzi yashika kuri stage. Mokenzi amaze gushika kuri stage kuko niwe yari umuririmbyi wa mbere yuguruye iki yuguruye stage sivyo. Yaruguruye stage Mokenzi aratamba araririmba gusa icyari gitangaje nuko Mokenzi yahamagaye umunyakamenge aravuga ati mbega abasha yari yambaye neza cyane vraiment gusa jewe inyifato ya Mokenzi kuri stage Mokenzi n'umujama ariko ngomba niyamirize ivyo yakoze iki kweli je ngomba ndavyiyamirize imbere y'abarundi n'abarundikazi ibintu Mokenzi yakoze mu giteramo cya Big FIZZO ngomba ndavyiyamirize ngaha nta kuntu yoza yambaye nk'ukuntu yari yambaye sivyo ntiyubahishe igihimba kimwe mu bihimba afise nk'umwigeme igihimba umukondo si igihimba. Okay, rero muri culture zacu z'abarundi umukobwa arambara uko ashoboye ariko umukondo ategezwa kunyegeza siko tubizi none mu mico y'ikirundi umukondo w'umukobwa nukwiye kuja hejuru. Yes of course. Umukondo w'umwigeme uravye uri umuji canke uri umuniga canke uri umuki utegezwa kugira iki kugira apeti. Oh iyo uri umuhungu ugira apeti izo apeti busanzwe zifise nta bintu urumva bakubise ushaka kurira bakubise kurira Mokenzi wari uberewe sha dada yangu Mokenzi tutanishira ngo tunatere n'inkuru muga muhigana nako zirafupa sinavye ko ari umwana mwiza. Okay reka tubandanye badukurikira bashaka kumva ibyabaye kuri Mokenzi nuko rero je ngomba niyamirize uyo mukondo Mokenzi ntuzura ushira hejuru ego afise mu nda hari flat nkuko yanje afise mu nda hari flat nyene hameze neza ni mu nda ngaho nkoze sha oya ho ni mu nda tu okay mu nda hari flat sivyo rero ndakureza ko buri ryohe skia mwanamke guys hewe wewe bagiye kuri sister wanje. Okay, on continue avec l'histoire de Mokenzi. Nuko rero Mokenzi ujya mukondo yerekanye muri concert ya FIZZO baby jewe ndawiyamirije amateka yakoze yari menshi yaratambishije rero ujya mukondo nanje wo mukondo ngoma ndavuga
wowe musango wajanye irari ryinshi mu gitaramo ca Big Fizzo ubona umukondo wa Mokenzi maybe nivyakurikira ntavyo wabonye umviriza Mokenzi mfise ikibazo cyo ivyakurikira hapo tubesha oya sinza kubabesha Mokenzi yatwese umukondo ngute abanyakamenge bamaze kubona yari yambaye ipantaro nayibo ego n'akantu gafata amabere amabere ni iki mu kirundi nuko nyene n'amabere okay n'akantu gafuka amabere sivyo ego cane kera rero ego cane ipantaro y'jinx rero amaze kwerekana wa mukondo abanyakamenge babona gutya acavuga ati mbega umujene ari ngaha yiyemera mu bajene bose bari ngaha aduga tambane nanje ariyo yarakubise ushaka kurira amaze gukubita ushaka kurira ari umujene araho gabashi yariteye rira bavuga kuri tera rikarenga kandi yaritera irarenga neza yateruye icyuma ari ngagari mugani wa Big Fizzo yavyimvye aravyimba igituza avuga ati nakubonye sha asimbira kuri stage yaragurutse yasivye ahantu nkarasimbira hariya kuri stage abantu baratanga bavuga ati none ubu mujene nimba afise amababa amaze gusimbira kuri stage rero ndagutera inkuru amuja ko Mokenzi atangura kumufata aho DJ ntaravuza ngo batambe atangura kumufata mwegera agira ibintu vyagutya abantu baratwinga ndavuga ati ku mutima ati wabonye rero Mokenzi wabonye wa mukondo ivyo gize abajene bo mu Kamenge ntibafyina abajene bo mu Kamenge arashobora kuva mu Kamenge n'amaguru akinjira muri mu Kinindo agiye kudraga gusa uwo n'umujene wo mu Kamenge ava mu Kamenge no mu Kinindo agiye kudraga nibijya nyene vya Wiz Design ashobora kuva no munyakamenge ava mu Kamenge yimukiye mu Kibenga ndabaza ati Wiz Design ikihe kintu cagutumija mu Kibenga urumva ngo ni showbiz ndabikurikiranye neza n'utu baby two mu Kibenga sha twatumye Wiz Design yimuka ja mu Kibenga imagine rero kareje tubandanye wa mujene aramutambisha Mokenzi baratamba baratarika ndagarutse kuri cya kindi kugira iki gutarika rero nakibuzo bwa mbere ukarenza urugero Mokenzi baratamba baraguruka barasimba baraduma Jiri Kapitene ndiko ndabira navuga ati mfate video oya mfashe video kweri reka nihorere ariko benshi barabibonye abamaze kubona ivyabaye muri concert ya Big Fizzo kuri Gera Plaza baraza kumenya byinshi ariko si concert ya Big Fizzo ni concert yaririmbwemwo Big Fizzo nk'umuntu ari special ya kuko yari concert yabateguye kijya giteramo batuse n'abandi sivyo muri Gera Plaza rero Mokenzi urafise ikibazo wombaza kuvyerekeye Mokenzi kubera ndamusimvye turabandanije ntumbaza ivyo mukondo na uvuze sivyo yake nshaka kutakwemerera ko ngene uvuze ngo yambaye ngo ntiyikwize rero kwambara ngo ntiwikwize rero ubu nasanze kwambara biri uburyo bwinshi n'intege ngaha kuzerekana si byiza ego na uwo mukondo nimba yavyambaye akanati ibintu birambere shambe ko kera bagenda bo cyo byo kwambara sindabihagarara ko cyane nekera ko bagenda batambaye hahisha mwaba nane mwebwe igerari muza kuzana mu biteramo n'igi oya Mokenzi rero wambaye neza ko zikigana uzukibone wambaye neza cyane nico shase kuvuga rero uje gukumpinga ndagupinze nyene urumva urampinze ku bintu ndiko ndakora ivyo ndiko ndavuga muri night show uno munsi uriko rampinga narabibonye yaraberewe se tu bamurenganye ndaheza heze kumenye ko yaraberewe urumva Mokenzi yaraberewe murazovyanika muri comment bijya bintu yeretse abarundi imbere y'abarundi ujya mu general Saraduma night show ya mbere twavuze kuri Double J na Kiriko ugenda uraba ama commentaire menshi baragushigikiye ko bavuze bati message gani indirimbo yande ya Double J acha bitu byako rero n'ubundi katubivuge guye umuntu abona ko Mokenzi yari yambaye neza avyandika muri commentaire ubona ko yari yambaye nabi nanye nagira vyandika muri commentaire c'est tout reka rero tuve ngaho kuri Mokenzi dusimbire ku muririmbyi yaciye akurikira inyuma ya Mokenzi haje umuririmbyi bita ni Mr Champagne Champagne yaraduze kuri stage azana imikwara myinshi azatubesha Champagne n'umubeshi mukama w'ikigo nta muririmbyi ndabona adutamwo ibintu bidatahuritse canke birimwo ububeshi nka Champagne kandi abikora kuri stage arakano yagize Mr Champagne musanzwe aberewe na comedy urumva so umuririmbyi n'umukomedi ni umuririmbyi mana ntumvugire nabi mugabo hari umuntu ubona ko ikintu kico mubera gusumbikiye agofite indirimbo yitwa Ndo vyangu
vyangu tu rero Mr Champagne yaraduze kuri stage akantu yagize karavuga ndagira makenga aravuga ati Mr Champagne ko kutubesha kwawe igabanya nuko Mr Champagne haruguru yarazanye abadanseri biwe acavuga ati aba badanseri izi mpuzu bambaye ni 1 million ndavuga ati Champagne bambaye 1 million izi ndazi ko bazikoresha hariya anye mu ntuzenya mu ruvumera imwe bayikorera kuri 10,000 20,000 uwo mwambaro bikaba birarangiye abadanseri ni batanu none umwe 20,000 batanu 600,000 igitambara cha 50,000 kirabakwira bose none iyo 1 million yaje gute none wewe nimba ibitambara nako bisa je nk'umuje natoshaka kwambara kagapira makatanga nyimbe urasubiye kumpinga urasubiye gupinga urasubiye gupinga ivyo ndiko ndavuga unarudia tena kwa Kiswahili ushaka kwambara agapira we nawe ngo usanga karite sima wewe wabirabiye kure bro impuzu zari za Emily kwanze rarenga Mr Champagne warabeshe amafaranga ni make urumva ararenze Emily warasaze rero turacabandanye Champagne araduga kuri stage aragerageza gutwika aratwika kujya tumuzara nyonga ibisusu aratambisha abantu baratamba ageze kuri ya ndirimbo njyo vyangu bara mini arafise ndirimbo yitwa Niko tu azana kifagio hariho systeme ya Champagne yo gukoresha igikubuzo kuri stage nimba ari umuganga wiwe yamubwiye wo muri Kinshasa nimba ari umufumu wo muri hariho Kinshasa hari hano twaraye mu hotel avuga pass mwaraye hehe hotel ni wazi ngo tuzirareme natwaye mu hotel mo shaje nta jewe nama yewe yambwira ngo urazi ni hotel ngushango yambara nabi ngo ntihamya ko afite hotel ntabwo nabwira ibintu bihawe ni nazamana tuzi yego ariko ngene bakobije ukagira hotel ibintu byiza bwa ntubibemwe Mr Champagne tudakoresheje umukubuze oya Mr Champagne umufumu wiwe nimba afite umufumu wo muri Kinshasa nimba afite umufumu Uvira Bukavu sijui yaraduze kuri stage afite umukubuzo ngo nilete kifagio ngo tunabaleye ngo batu babaya tunabaleye bademu babuchafu tunabaleye ibintu byinshi nyene tunabaleye basaguti na bademu usanga batagira isuku mane arebe baby usanga zitagira isuku gute zitari romantique zitari class nka wa mwana ari muri ya ndirimbo kosho ya Dramati abayizi yo ndirimbo kosho ya Dramati hajya kuri cover urona ko ari kumwe n'umwegeme mwiza cyane yego ari class okay rero Mr Champagne araririmba nawe nyine yarakoze ikintu gitangiye kuri stage ibintu namanda bigwanya Capitaine ndavye mu mico n'akaranga y'igihugu cacu cy'u Burundi bino bintu bize birahagarara kuko jewe nje kuri micro nkavuga ijambo rishika kurirabwa na benshi n'abajeje intwaro bariko barankurikirana muri uno mwanya baravuga ati Capitaine rasohoye ikiganiro reka tumurabe reka turabe ivyo Capitaine aza adutemwo gatoya tuvuruga duteramishe turyohegwe naje ngaca mvuga ati burya nanje ndakeneye yaje sindi gifiki nini ibifi binini turabiroba tukabikaranga tukaca tubijya n'ubugari hari abantu batazi yuko FIZZO mu njya kunda so yigeze kwicara ndamuza ati sasa FIZZO wewe umutagase po yawe ntusaza bimeze gute FIZZO ambwira ati jewe singi amaskronyo ibiki nirira ubugari n'ifi nikasema ni gwarufi baba barurovye kandi mu gitondo nzohangira ubugari n'amata merci beaucoup rero tubandanye FIZZO ntiturashika kuri FIZZO Mr Champagne rero ikintu ntashimye kuri Mr Champagne guys munyumvirize neza Mr Champagne ababonye ivyo yakoze muri concert baraza kunshingira intahe hariho utu baby twaje hajya anye araduhamagara atubwira ati aba baby bazi gutamba baduge kuri stage haduga abakobwa bashika kuri batatu baraduga kuri stage acatambisha umukobwa umwe yari rushanwa rero ibintu bakoze hajya sinshaka kubisubiramwo kuko nta kuntu umbwira umukobwa yuko yokuza imbere nkuko unye tubereka karorero sivyo raba imbere nakariro gusa shakurabe tutarashika kure iyi postere turimwo tutarashikana kure umuntu ariko raturaba ibi bintu biri mu mico n'akaranga y'igihugu cyacu oya wowe birabe kwanza ibitugize uci ugenda oya garuka tubandanye kisisubira urabona rero ivyo bintu ni ibintu Mr Champagne yakoze imbere y'abarundi isinzi sivyo hariho n'ibindi ntovuga kuko nta nivyo woshobora wewe haraduza ka baby kaja kuri stage gato karamusimbira ko ngaha urabona ukumeze
oya ntusimbire ko boza babona nguye hariya kuko jewe n'uyu mubiri wanje yita kuba ni noma. Rero Mr Champagne afise ibiguvu kiravyibushe cona gusama kandi bivana nataye ako gakobwa rero jewe wewe unsimbiye ko bobona mperukira Vanga ushaka ngerageza sinsimbira ko vraiment. Sawa sha tubandanye na night show. This is night show. Ini night show mbandi kumwe na Minion. Oyi turiko turabaha vibe abadukurikirana kugira ngo nibasimbishe nibashire ku yindi channel ya YouTube. Hari abantu bavuga ati night show ko misora mu gitondo bien sûr nko turiko kwa dimanche mwijoro soka ejo lundi. Niyo mpamvu twayise night show. Urumva iba mwijoro image muzibona ko ari zo mwijoro ikiganiro kigasohoka mu gitondo. Kugira ngo ko mwijoro turabizi ntimwokira tugishize ko mwijoro niba baryamye ahubwo baba bari mu ma content zabo baba bari ku mutwenzi baba bari kuri Zanzibar kabyuke ndabe muri Zanzi muri Toxic muri kwa DJ Pole hajya anye kwa DJ Pole muri ya night club ya DJ Pole baba bari ko baratwika haraba baborewe mwijoro urumva uraza umuntu yaborewe ariko araraba umuntu kuri telefone canke video abona umengo biriko bigira gutyo rero uko niko bimeze mumeze neza na hangover ikiba kibarembeje ni hangover ariko muyikira ku video. Okay, on continue alors. Tuvuye kuri Mr Champagne n'ibisanga vyiwe vyabaye byose tubitaye muri poubelle ivyo niyamirije mwavyumvise ntibizongera jewe Mr Champagne nakubona usubiye kugira bijya bintu uzobona nduga kuri stage hari ibintu vraiment mugabo navuze twavuze mu wakezi tuvuga Mr Champagne ofite bigiye ibintu biba byabaye hagenda nico gituma nibaza ko haba haje abavyeyi haba haje abana abantu batandukanye dore kuri Mokenzo aussi tugasura kuri Mr Champagne hari ibintu ubona public kabira akavuga ati naho uri umustar we hari ibintu bashe bitodo ngo turabastare tanaza imibiri yacu mudandazi iki oya vrom apana kutaza umubiri byo kwimvira wenda ziko wabaye nabi oya donc imibiri yabo niyo basi niyo marchandise yabo oya okay reka tugende ku muririmbyi yakurikiye unase ubundi muririmbyi yitwa MB Data MB Data yaragiye reka manzi ndabatera inkuru je narashise hajya kuko urabona yuko aka kazi kacu ego kabisa tugakora neza kandi turiyemera sivyo kuko je narashise ninjira muri hotel Gera Plaza nje kuraba neza ahantu bakiriwe abaririmbyi bacu ndashika nsanga MB Data yashitse MB Data bamwakiriye muri chambre nziza yari kumwe nande yari kumwe n'umu bodyguard wiwe yari kumwe n'umu manager wiwe bita Brian Smith sivyo niwe manager wa MB Data bari kumwe bari muri chambre ndagenda nabaramusa VP bro fresh capitaine washitse nashize capitaine rabi ibintu neza ariko insolite ntuzuzivuge caramubwira ati jewe ku mutima ati ngi wawe ndabatamwe abantu badukurikirana ati ivyari bibaye nimba wambaye fo ndabivuga nimba wambaye neza ndabatamwe kakaboro kakera twumva ati showbiz urabibona rero ndinjira hajya kwa ntuzenya kwa MB Data nsanga nta chupa afise ryo kunwa nsanga nta namazi ahari ndabaza sasa braza we iryo jwi ryawe bigenda gute uza kuduga kuri stage utamanukije n'akantu na gato nta ni chupa nta nukunwa yambwiye ati capitaine jewe nta nganga nkoresha nta n'inzoganwa jewe nta nzoganwa nta nibiki nta namatabi nta mogi jewe nza kuduga ndi liside ukunyene kandi ndabatamwo nikasema big up sana ni petano genda ubatemwo izo nguvu zose urumva yiteguye kuja kubatamwo haragera hagiye bamuhamagara ati MB Data kuri stage muri no mwanya hariyo nandi hariye ndiko ndaraba nca ndasubira kandi kuduga nambwiye ati MB Data umwanya urageze micro ngi ndamuhe micro MB Data so koroka uwashe fire MB Data carakoroka sha arashika kuri stage atanguza indirimbo ya mbere yatanguje sinayikunze nagomba nibira kabanga bajya abantu baba bari kumwe n'abaririmbyi bamenye gutegura indirimbo ya mbere ushobora kwinjirirako iya kabiri n'iya gatatu izo ndirimbo zitatu ziba ziri different n'iya kane n'iya gatanu n'iya nyuma rero hari abantu batazi gutegura indirimbo ya mbere sivyo rero yarashoboye kuririmba indirimbo ya mbere ayigejeje hagati DJ abarakuvye iyo niyo insolite yamushikiye nde
MB Data DJ yakufye umuziki inshuro zitatu kubera sinzi ibintu byariko biraba muri technique nzobibaza DJ B baramuzi no muri Runtown DJ niwe yavugirije MB Data ibintu byo biguma bicika kaba kavurumayi gushikaho MB Data ava kuri stage ashavuye bisigura kubera umuntu ariko byaguma bicika none ibintu biriko biracika uri umusani hajya regaragira igihumaramaro kaguma uvuga ati twendere amatusendere twendere none muendere muziki nuri kuravuga muendere ibintu byacitse byazimye muendere rero bica bigenda gutyo ohonye MB Data nta bintu byinshi no muvuga ko kuko insolite zabaye nuko bagiye barazimya umuziki wiwe nituramenya n'ikihe kintu cyatumye kuzima k'umuziki bibaho ntituzi yuko ari umu DJ canke ari ivyuma canke ari kupasyo y'amatara urumva ivyo rero ni ibintu byo kubaza nde DJ sinze ngambesha abantu nifondera inkuru nk'aba bamenyesha makuru abandi baza ngaho bakavuga ibintu by'amakuru bakabesha abantu batari bishikiye no mu kibanza sivyo none gaminyona of course ikibazo kuri MB Data ikibazo ntaco ko ndumva ko yagize ibyago yo katumusimbesha ubundi n'ivyuma byaramusimbye rero minyone ntuzenya uyu MB Data amaze kuva kuri stage yaciye agenda muri chambre yiwe amaze gushika muri chambre yiwe FIZZO baby umwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda acaragenda kuri stage aja kwa MB Data aramubaza ati braza none bimeze gute kumengura babaye ati je barankupiye kw'indirimbo mu DJ vyahaye sinzi vyari byo FIZZO arababara je niyo mpamvu namambwiye abadukurikirana ati FIZZO n'umwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda ashigikira abaririmbyi bose kandi arabubaha ntashobora kwemera umuririmbyi w'umurundi kuko ujya anye niwe yinspire abaririmbyi bose b'abarundi generation kuko turavye ba Kidumu ni version ya kera hacaza version nshasha ya Fariaz ikivyara Lolilo ikivyara n'abandi bose gushika kuri aba turiko turabona ba Dramati kuko ushaka kuraba na Dramati yavuye muri Bantu Boy Kiriko yavuye muri Bantu Boy Double J muri Bantu kandi abo bose bavuye muri Bantu Boy yamujama honye n'umuntu w'akamaro vuba nibo bariko baranakora n'amahiti muri no mwanya ego cyane FIZZO baby kugurure page ya Big FIZZO FIZZO rero bantu b'Imana FIZZO yaririmbye igihe cy'isaha zingahe minuit je naragiye kumutora FIZZO nshikajya muri staff yiwe mbona umubodyguard wa FIZZO ameze neza aranyuba ntameze nk'umubodyguard wa B-Face bodyguard wa B-Face ananivuruga mimi sikumo ya B-Face ivyo nivyo kuzurazana umubodyguard amuhagarika CAPITAINE nivyo bituma nama ndagutamwo ndagucana mu biganiro kuko jewe man umpagaritse nje kuraba umuririmbyi kandi abaririmbyi bazi ko je ndabakorera je ndi umukozi w'abaririmbyi b'abarundi nimuze muranjana mutu beef ayo mabifu nibiki twebwe nsiyo turi nanewe kumva wamucananye erega nta nataho B-Face yacana naye ende uko anatuvurugana okay twagire kuri Big FIZZO umwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda Big FIZZO umwanya wiwe uragera ego Big FIZZO umwanya wiwe uragera kubera iki kubera yuko FIZZO bavuze yuko aza kuririmba minuit urahazi ko ari 00R 00.2 00 ni 00.00 okay 0.0 yari minuit umwanya wa FIZZO ugeze rero aba dancer ndakunda organisation ya FIZZO aba dancer niwe batangiye gukoroka ego barashika kuri stage baca baja gutamba baratamba ikintu c'iminota 10 kuri stage baratamba hama ndaduga hejuru kumutora nde FIZZO baby ndashika ahantu FIZZO yarari muri chambre nsanga bamuzaniye micro barayimuha aramanuka rero ariko aramanuka zige escalier premièrement ndakwibutse yuko chambre ya Big FIZZO niyo chambre ya mbere yari nziza gusumba abandi baririmbyi bose kubera iki kubera FIZZO chambre yiwe yari irimwo salon irimwo barza iyo ni chambre ifise salon ifise barza ifise byose bikenewe muri chambre ifise cuisine muri chambre ifise yaguma yotsa inyama baguma bamuha inyama muri chambre nyene cyangwa iyo chambre ngene ingana batagize kankonzi urumva hari rero barbecue hari amavin hari ahantu bashira amavin abandi batabahaye FIZZO si umwami
acaramanuka rero ndamusanga hariya ndamubwira ati FIZZO umwanya urageze rero duka kuri stage arakoroka rero ya 00 erigeze aramanuka ashitse hajya kugira hari hano ushika kugira ngo umanuke abafana batangure kugira iki kukubona micro ya FIZZO ikiba désactivé. Ico ni gisanga ca mbere FIZZO yahuye naco. Micro iba désactivé. Amipro arashuha aramanuka ariruka FIZZO turabe amipro ashiramwo arinstall ibindi bintu ashiramwo yandi mapire aramuha aravuga ati tuendelee aravuga ati ye bantu boy bica birumvikana abantu baca barasara FIZZO aramanuka amanutse rero FIZZO arashika turamanukana gushika kuri stage abantu barasara FIZZO aririmba muri 10 minutes ya mbere micro ibirazimye wa abantu FIZZO rero n'umuntu wa mbere icyo ndamukundira arubaha ivya mbere abonye igisanga ca mbere arakauka inyuma yaho rero FIZZO micro izimye arayihaba DJ bamuhiyindi aramuhinda aririmba ishasura kandi kuzima bamuhiyindi aririmba isura kandi kuzima twaragendereje dusanga ijwi rya FIZZO ariko aririmba ritwara umuriro mwinshi ku mapire uravyumva ritwara umuriro mwinshi ku mapire amapire acahera n'ingoga je narigenda baza ati imaze kuzima gatatu umviriza ndabatemwe rero nibashaka show nimushaka show nidusigaje iminota mike nibashaka show FIZZO rero imikro ibigize kirazimye ndadugare kubaza ndabaza ati none mikro kwiguma izima bambwira ati FIZZO ijwi giwe niryo ryatumye amapire aguma agira iki azima kubera iki hari ukuntu avuga ati baradandem ipire rikaca rigira ubwoba rikajugumira uwo ni FIZZO baby narababwiye ati ibiteramo vya FIZZO no kubishigikira abanyamahanga tukabashira ku ruhande baza bigira ibintu rindira ndi muri mpwemu rindira abantu bose baza bigira utujambo bonona umuziki w'Uburundi bazana abanyamahanga nibaje hariya bamuha umwanya FIZZO abandanya akora amateka nkayo yakoze kuri Gera Plaza nubwo amamikro yaguma acika ibintu bikazima nkavuga ati ibintu nibiki nibishetani kumbe nubundi buririmbyi bw'ubusanisani buzana ibintu by'ibirozi urazi ko muziki ibirozi bihari niba badasenga senga Imana ibintu by'ibirozi niyo mpamvu kuri irya show mu biravye neza FIZZO yabihinyuye hakiri karaza yambaye imisaraba ibiri ibiraje urumva rero ayambaye imisaraba muze kurira mu mafoto je nta kintu na kimwe mvuga cy'ububeje imisaraba yari ibiri FIZZO rero araduga kuri stage aririmba haza boss amusuka kwa amafaranga sinzi ko ari amadolari sinzi ko ari amarundi gusa je nandi kure nyine umwanya w'amafaranga je nanje nkaho kangacanja ku ruhande ngaca ndabirabira kure amusuka ko amafaranga narakurikiranye neza nsanga ayo mafaranga uwo muntu yamuhaye n'umugenzi yigeze kumutumira muri South Africa narabajije amakuru rero ibintu byabaye kuri Gera Plaza nuko vyari bimeze FIZZO yaririmbye araririmba mikro zimaze kuzima baramuzana mikro ya Phil y'urusinga bashake babirabe yaririmbye mikro zibiri tuzogashamo ka video bonge y'urusinga abantu rero bagira iki bararyoherwa uno munsi yari night show twari turi kumwe nande Mignon reka ndagushimire muntu wari kuradukurikira ndakubwira ati gumana natwe misi yose weekend ico navuze umuntu yari kuri show aze kubiraba neza avuga ati ibintu byabaye kwa FIZZO byari bimeze gutya byari ibirori merci beaucoup ndagushimiye cyane cameraman wacu ndagushimiye na Mignon ngene dukoze igeno ciza Mignon ngirira akajambo kamwe dukurikirana ndabakunda cyane turabakunda abakunzi ba night show tugikurikira mu gipartage mu bintu bimeze neza ibisigaye cameraman wacu big up rero abantu bashigikiye CAPITAINE namwe ndabakeneye mwandike muri commentaire canke mugire like ndaza kwandika commentaire mugire like kuri comment munyereke yuko mukunda vibe abashigikiye Mignon ni benshi cyane uraza gutsindwa aba boss tumenyane nuko meze merci beaucoup Kagaga urakoze cyane bye bye ciao ciao